Yo, mana. Yo, mana. Hello guys, ni Rukundo News TV ndabaramukije mumeze mute. Uno munsi twagiye mu rugo kwa Maman Matayo. Ahantu no hano twicaye jewe numvise amakuru nasumye urusako ahantu. Numva yuko abakinyi ba Rkundo TV ariyo baje kuraba Maman Matayo. Sinzi ikintu cabaye. Nanje nicaye ngaho kugira ngo ndamubaze ikintu cabaye. Tubona hicaye abantu benshi, murabona yuko turiko turafungura ibintu bimeze neza. Amahoro. Urameze neza? Ego ndashima. Maman Matayo naje ngaho kweri nsanga murasa neza, muriko murafungura bimeze neza. Habaye baje turaryohewe cyane, turaryohewe ahubwo sinzi ujuva hehe Alvella, ujuva hehe. Ega urabizi yuko Uburundi ni igihugu kinini ariko kikaba na gitonya ku buryo atano namwe umuntu atoshika yavyitumye. Navyumvise ko hari umuceri nk'uyu nguyu, ndavuga ntereka nanjye nze tuwusangiye. Ndatangaye cyane kubona uvariya mu Kinama hose ukansanga mu Gatumba. Iyo nje hose muguma munkurikirana. Shawe Alvella wewe wapi kwe? Mama uko star we. Muviriza. Je nukuri uno munsi nabifise urubanza rw'umunsi mukuru, umugabo wanje yanshikanye mu rugo iwacu. Kumbe wari ukabaye, je nagira ni mama pompompo wahajya muri sinema gusa, kumbe wakabaye wari wubatse. Jena ndubatse kandi maze umwaka ngize mariage n'umugabo wanje. Abantu yavuze ati reka ndagushikane mu rugo uje kuraba abavyeyi. Nibaza ko mu Kirundi n'imigenzo y'Ikirundi gushikana mu rugo, iyo gushikana mu rugo umugore haba habaye iki? Gushikana umuntu arabana batabita. Tuvuga ko ari guca marembo. Urumva iyo mwagize mariage mugatwarana uraguma muhiri wawe gushikaho umugabo azo kwiyumvira ati reka ndagushikane kugira uje kuraba abavyeyi, ndaguha uburenganzira bwo kuzuraja gusura abavyeyi.
ego Kandi Maman Matayo uraberewe cyane. murakoze cyane mubona gute umugabo wanje nawe Umugabo wawe arasa neza bwe kandi muramusa amahoro. Amahoro Murameze neza. cyane rwose. Akayabagu kwanza ndabona muri ko murafungura. Rwose cyane. Turanezerewe cyane no kubabona murasa neza murameze neza. Nitwari tubizi pe niwe mugabo wa Maman Matayo. Ego cyane rwose. Ego. Muhora mubibona gute iyo ari karakina biriya bintu? Oya reka. Ni yabasore. Oya mfasha mutubwire. Iyo uri kurabona umugore wawe ariko arakina biriya bintu wowe uhora wiyumva gute uhora ubyakira gute? Ndabyakira neza cyane. Ego. Nk'umunsi byoshika bakamuha nk'agasene urabona ujya mutipe bahora bakina na yitwa Samy bakamuha nk'agasene bakina bari mu cyumba ari nk'umugore wiwe wowe nk'umugabo wowe byakira gute? Ntazomumutware. Ego. Sawa Maman Matayo reka ndagusabe ubwire akazi n'abantu bariko baradukurikirana hariya kurumva nanjye nagumye ndakwita Maman Matayo kandi abizi niba ufise n'umwana wawe niyo batwa Matayo gira akazi ndutubwirira abantu bariko baradukurikira hariya bamenye Maman Matayo ninde. mwese muriko muradukurikirana kuri Rukundo TV akazina kanje nitwa Ndayishimiye Daphrose hama umugabo wanje nawe akaba yitwa Alfred nkurikiye Alfred ego ayo niyo mazina yanje hama nkaba ngyohewe cyane kubona umujournaliste Alvella atuvumbura hano turi mu rubanza mana yanje nimba yaje kujya umuceri ariko mbwira hano hari inyama nkizi n'umuceri nk'uje ko noreka ko hari mana Alvella yazanye no kujya umuceri nta kindi cyamuzanye kuva mu kinama hose reka tugushimire cyane ku mwanya murakoze cyane hama bakunzi ba Rkundo TV ntimwibagire kudukurikirana imisi yose kandi ntimwibagire kugira subscribe commentaire na like murakoze cyane bye bye ndabakunda sawa nawe bye urakoze cyane.